Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamucanze. Perezida Tshisekedi yabuza yacira n'ayamira. Perezida Tshisekedi arimo gutakambira umuhisi n'umugenzi amusaba ko yamutabara akareba ko yamukiza inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice byinshi. Muri aka kanya turiko turavugana, M23 yamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba Kongo birukanse barahunga, ndetse intwaro zabo nyinshi zamaze kugwa mu minwe y'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacancuro Tshisekedi yari yishingikirijeho ntacyo babashije kumufasha. Ibice byinshi M23 irimo kubyigarurira, ndetse nta n'imirwano ibayeho. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze guhungira mu gace ka Uvira ndetse na Kamanyora. Ari nako byagenze ku basirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR zari ziri mu mujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana, M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ni igitutu gikomeye cyane kuri Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi arimo gutabaza umuryango mpuzamahanga ngo umutabare urebe ko wamukiza M23 ikomeje kumuhondagura itamubabariye na gato. Mu nama y'umutekano yabereye i Munich mu gihugu cy'Ubudage ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi yavuze amangambure. Perezida Tshisekedi yasabye umuryango mpuzamahanga ko wamutabara vuba na bwangu, ngo nibitaba ibyo ntago abakongomani bazakomeza kurebera. Perezida Tshisekedi aravuga ko M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko amahanga akwiye kumufasha kurwanya M23. Ku rundi ruhande, Perezida Tshisekedi aranyuzamo agakangata akavuga ko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi yavuze yuko amakungu natamufasha kurwanya M23 ngo nta kabuza abakongomani bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amagambo Tshisekedi yagiye atangaza inshuro nyinshi, ndetse amakuru akemeza ko uyu mugambi wo gutera u Rwanda Perezida Tshisekedi awuhuriyeho na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo, ubwo Perezida yari ari Munich mu gihugu cy'Ubudage mu nama yiga ku mutekano, Perezida Tshisekedi yavuze ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 kandi ngo nta kabuza abakongomani bazirwanaho umuryango mpuzamahanga nudatabara Kongo. Ibyo Tshisekedi arimo gukora ni nka wa mwana bafata bakamuhondagura bakamukubita, maze urugamba rwarangira akazajya avuga ngo narimwishe, akazajya avuga ngo iyo batamunkiza naringiye kumukosora, cyangwa se akamera nka wa mwana bafata bakamukubita yarangiza akazajya atabaza ati nyamuneka nimumunkure hejuru dore ndamwica, dore nimumunkure hejuru ntamugirira nabi, nyamuneka nimutamufata ndamugirira nabi. Ibi nibyo Tshisekedi rero arimo gukora. M23 irimo kumuhondagura nkaho yagirwanyije ngo ayitsinde, agatangira kwitwaza igihugu cy'u Rwanda, agasaba amahanga ati nyamuneka nimuntabare, nimutantabara ndagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Arimo kubwira Abadage, Ababiligi, Abanyamerika ati nyamuneka mwa bihugu mwe bikomeye nimuntabare, nimuntabare rwose, nimuntabare, M23 n'u Rwanda ntabagirira nabi.
arabagirira nabi se ari uwuhe? M23 nayo ubwayo irimo kumuhondagura. M23 irimo gukinagiza abasirikare ba FARDC. Ni ikimwaro gikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi bamaze guta intwaro zabo, bakavuga ko batazongera kwita kuri Songoye bahangana n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko Perezida Tshisekedi yavuye mu Budage yarakaye cyane. Perezida Tshisekedi yagarutse muri Kongo afite umujinya mwinshi. Tshisekedi aravuga yuko byanga bikunda ngo agiye gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse amagambo yose arimo gutangaza arimo gukangata akangisha intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko nyuma y'amakuru yamaze kumenyekana yuko M23 yageze mu mujyi wa Bukavu, Tshisekedi yahise aturuka iminica ikubagahu akagaruka muri Kongo. Tshisekedi rero yaje afite umujinya mwinshi, ndetse yabonye ko ibihugu by'amahanga yari yishingikirijeho ntacyo bishobora kumufasha muri iyi ntambara. Amakuru aravuga ko Tshisekedi yarakaye cyane, ndetse akavuga yuko byanga bikunda intambara igomba gukomeza. Tshisekedi yanavuze ko nta biganiro na bike azagirana na M23. Tshisekedi bamubajije niba ashobora kuganira na zino nyeshyamba amahoro akaba yagaruka mu buseruko bwa Kongo. Ni ibintu yamaganiye kure, yabiteye utwatsi. Yavuze ko nta biganiro na bike azagirana n'abarwanyi ba M23, dore ko we avuga ko M23 itabaho. Tshisekedi avuga ko M23 ari igikonoshwa kirimo ubusa. Mu ijambo ryamamaye cyane ry'igifaransa avuga ko ari coquille vide, ngo ni igikonoshwa kirimo ubusa gikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ntabwo rero azaganira na M23. Aya rero niyo magambo akomeza kurakaza intare za Sarambwe, zikaba zikomeje kumuhondagura ndetse no kwigarurira ibice byinshi muri Kongo. Tshisekedi aravuga ko atazaganira nabo, nyamara ku rubuga rw'imirwano M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. M23 irimo gukinagiza abasirikare ba FARDC barimo kwirukanka nk'aho ari abanyerondo barimo gukubitwa n'ibisambo. Iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo aho bukera irasaza Tshisekedi. Tshisekedi yatangiye gutakambira ibihugu by'amakungu avuga ko bishobora kumutabara muri iyi ntambara. Abo yitabaje bose ntacyo babashije kumugezaho. Yitabaje SADC ivuga yuko ije kurwanya M23, ariko SADC ibyo yaboneye muri Kongo ni akamaramaza. Tshisekedi yitabaje igisirikare cy'u Burundi, yibwiraga ko abarundi bazamutabara, ariko kuri ubu ngubu abarundi benshi barimo kwisubirira iwabo. Abarundi rwose bamaze kugera ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Abarundi baravuga ko badashobora gukomeza kwita kuri Songoye. Ku munsi w'ejo mu mujyi wa Bukavu abarundi buriye amakamyo yabo ya gisirikare, maze amaguru bayabangira ingata berekeza mu gace ka Uvira, abandi berekeza muri Kamanyora. Amakuru dufite nuko abasirikare barenga 8,000 b'u Burundi bamaze kujabuka bakava muri Kongo bagasubira ngaha mu Burundi. Aba basirikare ngo bararyamira amajanja bari ku butaka bw'u Burundi, icyo bagiye gukora ngo nukuzabuza M23 kwinjira mu Burundi. Naho ubundi ngo ibyo kurwanira igihugu cya Kongo abakongomani babage bifashe, ngo ntago abana b'u Burundi bazakomeza gupfira muri Kongo. Birimo kwigaragaza rero ko Tshisekedi arimo gutsindwa mu mpande zose. Abarwanyi ba M23 barimo kumuhondagura inkizi babaza cyane. Abarwanyi ba M23 bavuga ko icyo bakeneye ari ibiganiro, ariko Tshisekedi nakomeza kwanga ibiganiro bizagera ubwo M23 nayo iby'ibiganiro ibishingukamo. Abihwezi vya politike bavuga ko M23 kuri ubu ngubu ifite imbaraga nyinshi, ndetse ngo zino nyeshyamba zishobora gushinguka mu byo kuganira na Kongo zikaba zashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Mu gihe rero Tshisekedi M23 irimo kumuzonga mu buryo bukomeye, Tshisekedi aravuga yuko agiye gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aya niyo magambo Tshisekedi akomeje gutangaza. Amakuru avuga yuko Tshisekedi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bari mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
Amakuru avuga ko Tshisekedi ndetse na General Neva bafashije FDLR mu kuyiha intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane bya gisirikare kugira ngo bazayikoreshe mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yamenyekanye nuko mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, FDLR yari igiye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bifashijwemo n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Amakuru yamenyekanye kandi akemezwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, yemeza ko u Rwanda rwamenye amakuru y'uko Kongo yari igiye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mbere gato y'uko intare za Sarambwe zigarurira umujyi wa Goma. Ibi bitero rero bya Kongo ku butaka bw'u Rwanda ngo barabikomeje, ndetse amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutegura imigambi ikomeye igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko Abarundi bazagaba ibitero ku Rwanda baturutse mu ishyamba ry'ikibira, mu gihe Abakongomani bo ngo bagombaga kugaba ibitero baturutse mu gace ka Bukavu. Uyu mugambi rero usa nkaho wamaze kubapfubana, kuko agace ka Bukavu M23 yamaze kukinjiramo. Intare za Sarambwe zamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Tshisekedi wewe aho kuganira na M23 akomeje gukangata avuga ko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze gasopo inshuro nyinshi. Yavuze ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse umuntu wese uzishora ku gihugu cy'u Rwanda ntabwo azasubirayo ari muzima. Bazamucakira kandi azabona yimbwa yaboneye ku mugezi. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ukomeje gutosekara. Tshisekedi arimo kwikomanga ku gatuza akavuga yuko umuryango mpuzamahanga nutamutabara ngo agiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yavuye mu Budage yabishe, yavuye mu Budage yazinze umunya arimo guhekenya amenyo avuga yuko byanga bikunda agomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Yagiye abivuga kenshi, ariko amakuru atugeraho avuga yuko Tshisekedi ubu ngubu ari uburyo bwo kugira ngo akanga amahanga akomeze gukangata yerekana ko ibintu byakomeye, arebe ko bamutabara. Kugeza ubu ngubu Tshisekedi birimo kuvugwa yuko nta n'ingufu agifite muri Kongo. Hari abasirikare bamaze kurakara ndetse abanyapolitike nabo bamaze kurakarira ubutegetsi bwiwe. Hari n'amakuru yavugaga ko Tshisekedi ashobora guhunga igihugu cya Kongo kubera ubwoba ko yaba agiye gukorerwa kudeta. Hari amakuru avuga ko abategetsi muri Kongo ndetse n'abanyapolitike bamaze kurakara cyane, ndetse abasirikare ngo bashobora kwifatira ibintu mu maboko yabo bakavanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi babona ko burimo koreka igihugu cya Kongo. Tshisekedi rero kugeza ubu ngubu ibintu byamucanze rwose, yabuza yacira n'ayamira. M23 yamubereye akasongo yigwa. M23 irimo kumukubita ingumi nyinshi cyane mu mutwe, ikamukubita inki mu maso, ndetse ikamuhindukiza ikamutera imigeri ku mabuno. M23 irimo kumugaragura mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aravuga yuko Tshisekedi ashobora guta ubutegetsi muri Kongo akirukanka akaba yahungira mu gihugu cy'Ububirigi. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Amakomine yose agize umujyi wa Bukavu M23 yamaze kuyinjiramo. Ndasubiramwo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri, ibice byose by'umujyi wa Bukavu M23 yamaze kubyinjiramo. Ubu ngubu icyo abantu bategereje ni itangazo rya M23 ryemeza ku mugaragaro ko izi ntare za Sarambwe zamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ibice byose birimo kugaragaramo abarwanyi ba M23. Kuva ku munsi w'ejo M23 mu buryo bwa gikomando yinjiye muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare b'u Burundi FARDC ndetse n'abazarendo amaguru bayabangiye ingata bahungira muri Kamanyora ndetse n'ibice bya Uvira. Amakuru aremeza ko benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze kujebuka urubibe bagasubira mu gihugu cy'u Burundi, aho ngo bagiye gutegerereza M23 ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 15 abaturage mu mujyi wa Bukavu barimo kubyina intsinzi mu buryo bukomeye.
abarwanyi ba M23 bagaragaye bafite inkogo zikomeye. Imodoka zitwaye abakomando ba M23 zirimo kugaragara irya nino mu mujyi wa Bukavu. Mu ijoro ryakeye humvikanye amasase make cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru twamenye nuko bamwe mu basirikare ba Kongo bari bamaze kwinyegeza irya nino mu mazu bashatse kurasana na M23 ariko byabataye kuwa amazi. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 bahanganye na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR zari zinyegeje muri uyu mujyi wa Bukavu. Udushoka ndetse n'ibyuma nibyo byakoreshejwe n'abakomando ba M23. Amakuru aravuga ko ibipfunsi ndetse n'imigeri, udushoka ndetse n'ibyuma by'abakomando ba General Makenga ari byo byifashishijwe mu guhangana n'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bari bigize kaganga banze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Habaye imirwano ikomeye cyane ndetse amakuru aravuga yuko ibiziga by'abasirikare ba Kongo byagaragaye mu mujyi wa Bukavu mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 15. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko muri komine Kadutu hariya mu mujyi wa Bukavu hagaragaye ibiziga birenga 150 by'abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano ubwo bari bagerageje guhangana na zino nyeshyamba za General Makenga. Abakomando ba M23 babavuniye umuheto. M23 ubungubu irimo kugenzura ibice byose by'umujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko amakomine yose y'umujyi wa Bukavu yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Uyu mujyi wa Bukavu ugizwe n'amakomine atatu. Uyu mujyi wa Bukavu ugizwe na komine ya Ibanda iherereye ku rubibe rwa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Iyo uvuye muri komine Ibanda werekeza mu mujyi rwagati ahari komine Kadutu. Iyo uvuye muri komine Kadutu ukomeza werekeza muri komine Bagira. Iyi komine Bagira rero niyo iri hirya cyane kuko ni naho M23 yabanje kunyura yinjira mu mujyi. M23 ubwo yari ivuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu yamanutse yerekeza muri santere y'ubucuruzi ya Miti. Iyi santere y'ubucuruzi ya Miti irimo ihuriro ry'imihanda ikomeye cyane kuko harimo umuhanda werekeza muri parike ya Kawuzi Biega ndetse igakomeza yerekeza mu buce bwa Bunyakiri. Uyu muhanda rero uri mu gace ka Miti niwo ukomeza ukamanuka ukerekeza mu gace ka komine Bagira. Ubwo ngubwo ubutangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu ariko ni mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Iyo ugarutse gato rero urimo usatira umujyi rwagati ugera muri komine Kadutu, ubwo ngubwo uba wamaze kugera mu mujyi neza wa Bukavu. Komine Ibanda yo iherereye neza ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare benshi ba FARDC koko bari bamaze kuhahunga kuko bari bamaze kwerekeza mu bice bya Uvira, abandi bakaba berekeje muri za Kamanyora. Muri bino bice byose mbabwiye rero muri zino komine eshatu abarwanyi ba M23 bamaze kuhagera. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura ibi bice byose by'umujyi wa Bukavu. Mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 14 rishyira igenekerezo rya 15 ubwo abarwanyi ba M23 bari barimo kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu, imfungwa nyinshi cyane zatorotse muri prison centrale ya Bukavu. Amakuru atugeraho aremeza neza ko imfungwa zirenga 4,000 zatorotse gereza ikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Imfungwa zagaragaye mu mabarabara mu mujyi wa Bukavu zirimo kuririmba, izindi zirimo gusingiza cyane M23. Hari abagaragaye barimo gutuka Kisekedi ndetse bamwe bavuga yuko barokotse urupfu. Imfungwa rero zamaze gutoroka gereza ikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Prison centrale ya Bukavu imfungwa zamaze kuyitoroka kubera ko abacungagereza, abasirikare ndetse n'abapolisi bose bari bamaze guhunga. Imfungwa rero nazo zavuye muri iyi gereza zirirukanka. Hari amavideo yagaragaye barimo kwirukanka mu babarabara ndetse aya mavideo akaba yerekana neza ko nta mucungagereza n'umwe, nta mupolisi ndetse n'umusirikare wari uri kuri iriya gereza, bose bari bamaze kuvanamo akabo karenge barirukanka.
Amakuru rero arimo kutugeraho aravuga yuko M23 ishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane byo kugenzura amabandi menshi cyane yavuye muri gereza, ndetse ko aya mabandi nayo ngo ashobora kongera ikigero cy'ibyaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo abarwanyi ba mbere ba M23 bari bakandagiye muri komine Bagira, ni imwe muri komine 3 zigize umujyi wa Bukavu nk'uko nabibabwiye. Guhera iyo saha rero ibintu byadogereye cyane ku basirikare ba Kongo, Abarundi ndetse n'Abazarendo. Bagaragaye barimo kwirukanka cyane berekeza mu gace ka Uvira, abandi berekeza muri Kamanyora. Interahamwe za FDLR zari ziri mu mujyi wa Bukavu nazo zahunganye n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi barenga 8,000 bamaze kujabuka urubibe rwa Kongo bakerekeza ku rubibe rw'u Burundi. Amakuru aravuga yuko bamaze guhabwa amabwiriza akomeye cyane ko bagomba guhangana na M23 ndetse ngo bakayibuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yagiye atangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega yemeza ko ngo abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ngo bazinjira no mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo gufasha abarwanyi ba Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega burongowe na General Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu rero muri aka kanya turiko turavugana abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bafite ibitwaro bikomeye bari ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Abari bari muri Kongo nabo batangiye kwambuka bajya ku mupaka w'u Burundi. Abangaba rero ngo biteguye guhangana na M23 mu gihe cyose yabigerageje kujabuka yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara. Hari amajambo menshi akomeje gutangazwa n'abanyagihugu yerekana ko intambara irimo guhumura mu gihugu cy'u Burundi. Umumenyesha makuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abaturage barimo kubyina intsinzi. Abasirikare ba leta bagaragaye birukanka rwose batagerageje no kurwana. Ndabamenyesha ko M23 yinjiye muri uyu mujyi wa Bukavu mu buryo bwa gikomando. Bawinjiyemo rwose bameze nk'abarimo kwitemberera kuko abasirikare b'u Burundi FARDC ndetse n'Abazarendo bose bari bamaze kuvanamo akabo karenge birukanse. Uyu mujyi wa Bukavu wari urimo abasirikare ibihumbi n'ibihumbi. Bose rero bumvishe imirindi y'intare za Sarambwe maze amaguru bayabangira ingata barirukanka. Ubu ngubu rero igitegerejwe ni ukubona abarwanyi ba M23 basohora itangazo ryemeza ku mugaragaro ko bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu, ndetse M23 ikongera kubana neza n'abaturage muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko bamwe muri FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC ngo baba bavanyemo imyenda yabo babonye ko urugamba rubananiye maze bakinyegeza mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Hari abasirikare ba Kongo bihinduye abasivile mu mujyi wa Bukavu bakavuga ko badashobora gukomeza kurwana ndetse ngo nta nubwo bazakomeza kwirukanka bahunga M23. Abangaba rwose biyemeje bavuga ko ibyo kurwana babishingutsemo. Bavuze yuko badashobora gukomeza gupfira ku rubuga rw'imirwano ngo Kisekedi azabaga yifashe, ntago aribo bamubwiye ngo ashoze intambara ndetse yange kuganira na zino nyeshyamba. Mu gihe rero M23 yo yamaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko abasirikare bakuru bose bamaze guhunga, abategetsi bakomeye bose bamaze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki yamaze guhunga yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko yavuye mu gace ka Uvira akinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo rya 15 Guverineri Jean-Jacques Sadiki yavuye i Bujumbura yerekeza i Kinshasa. Ndasubiramwo,
Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yari yahungiye i Bujumbura, ariko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 15 amakuru yizewe yangezeho avuye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza neza ko Guverineri Sadiki yafashe indege imujyana i Kinshasa. Amakuru aremeza ko yari ari kumwe n'abandi basirikare bakomeye bari barongoye urugamba muri kariya gace, ngo baba batumijwe ikubagahu i Kinshasa ndetse ngo bagiye gusobanura ibyabereye mu mujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha rero ko ubungubu M23 irimo kugenzura mu buryo bwuzuye umujyi wa Bukavu. Abategetsi barahunze, abasirikare barahunze, ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari bitezwe ko guhangana na M23 bagaragaye barimo kwirukanka kibuno mpamaguru bisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kujabuka bisubirira mu Burundi, barimo kurindira ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Mu Gatumba hagaragaye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi barimo gusatira umupaka w'u Burundi na Kongo, aho ngo bagiye gutegereza ko M23 ishobora kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu, ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ubungubu kiryamiye amajanja ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 ngo baba bagiye no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arimo kudagadwa. Abategetsi mu Burundi batangiye kuvuga aya muhe. Amakuru aravuga yuko abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo gusatira umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bumaze iminsi buvuga ko bufite amakuru yizewe yemeza ko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izerekeza no mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero M23 yamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko M23 igiye gukomeza isonga mbere yerekeza muri Uvira ndetse na Kamanyora ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye. Hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane igiye gusatira igihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi cyane ndetse n'amakamyo ya gisirikare bagaragaye mu gace ka Gatumba berekeza ku mupaka wa Kamanyora, abandi berekeza mu gace ka Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi rero ngo bagiye gukumira M23 kugira ngo itinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeye cyane hano mu Burundi. Hari icyo cy'intambara. General Neva ibintu byamucanze. Amakuru kandi arimo gutangazwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi nuko abategetsi ndetse n'abajejwe iperereza nabo batangiye gutangaza amakuru akomeye cyane. Bamwe mu bakorana n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bariko barakwirakwiza amakuru y'ukungene ngo M23 yabigiye kwinjira mu Burundi. Nemwe yumvire namwe amakuru arimo gukwiragira irya nino mu Burundi. Gusa ndabamenyesha ko ibintu vyayangaye. Mwaramutse mugenzi, ndagushimiye cyane ko washoboye gutanga message naguhaye yo kugira dushobore gufasha Uburundi ntibushobore kugwa mu mutego w'umwansi. Imessage warayitanze neza kandi yashitse kwera. Ubu naho rero mpejeje kuronka information yihutirwa ko mu Rwanda bariko barakora impuzu nshasha zisa n'izigisoda c'u Burundi. Wovuga ahubwo kari izigisoda c'u Burundi kugira zishobore gukoreshwa mu kwinyegeza, mu kwambara, mu kwinjira Ibuvira hamwe no kwinjira mu Burundi. Ivyo rero bigaca bisabwa yuko hategerezwa gutangwa information yihutirwa kugira abasoda b'igihugu bashobore gukoresha amakode d'identification y'abafizike canke orale kugira bashobore kwitandukanya n'abasoda b'u Rwanda bazoba bambaye uniforme z'igisoda c'u Burundi. Information yamaze gushika kandi ko hariho imodoka nyinshi
ziriko zirahabwa amaprete canke identification y'amambasade amwe amwe akundana n'Uburundi nk'amambasade ya Tanzania, ambasade ya Congo. Izo modoka n'amambasade ya feke n'amaplate namba ya feke ariko aratangwa kugira zishobore kwinjiza ibikoresho n'abasoda mu Burundi kugira ntibashobore gusakwa. Hamwe n'amaorganisation amwe vyamaze kumenyekana yuko nabo bariko barakoreshwa kugira bashobore gutwara ivyo batwara ari vyo kurya canke ibiki i Bukavu kugira bashobore gufasha abasoda b'abanyarwanda bariyo. Byamaze kumenyekana kandi ko hariho n'abasoda benshi mu kanya bashobora kwinjira bava mu Burundi binjira mu Buvira bambaye gisivile kugira bashobore kwataka, kuko vyamaze kuboneka ko badashobora kubona ukundi kuryo bashobora kugenda. Hanyuma hariho rero n'iyindi information ndonse mu kanya ko igihugu gitegerezwa gucunga kikaraba amatanki yose yinjira yitwaza ko azanye peteroli mu gihugu, kuko amwe azoba afise identification yerekana ko arayo muri Tanzania canke yerekana ko arayo i Burundi, mugabo ndani harimwo ibitoro n'inkoho. No kuvuga ikintu cyose c'imodoka yinjira mu gihugu yitwa ko ifise plate number yo muri Tanzania, plate number yo mu Burundi canke iyindi yaba izindi zarizo zose ziza zitwaye igitoro, ko bategerezwa kuzisaka kugira barabe ko icyo gitoro ari gitoro cyonyene kigaragara atabindi bindi vyinyegejemwo. Hanyuma ikindi nuko ubu bategerezwa gukora uko bashoboye kose umuntu wese w'umukenyezi babona afise inda ariko arazunguruka ahantu bidashoboka canke yinjira ahantu biboneka ko biteye inkeke. Urazi ko abakenyezi iyo bibungenze bategerezwa kuja muhira bakicara bakaja mu rugo, ariko biraza mu minsi iyiri imbere biraza kuboneka aho zaza kuba haraza circulation nini y'abakenyezi bafise imbanyi. Abo bakenyezi rero ntabwo ari abakenyezi, n'abantu batoranijwe b'abagore bamwe b'abagabo bihinduye neza bafise visage nk'abagore kandi batwaye information, batwaye ibikoresho vya communication kandi batwaye n'ibindi bikoresho mugabo bavyambariye ko babesha ko ari inda bafise. Abakobwa benshi bamaze gutegurwa bafise systeme za communication n'amakamera menshi, n'amakamera ari mu mawigi yabo, mu makamera ari mu mpuzu zabo zirezire. Ivyo byose rero abashinzwe umutekano mu Burundi bategerezwe kubikorerako barabe neza ko bitariko birakogwa n'abansi. Hanyuma ikindi nuko bategerezwa gukora uko bashoboye bakugara urubibe rwa Kongo hamwe n'Uburundi kugira ntihagire ikintu na kimwe citwa ngo n'umugabo ariko yinjira aja muri Kongo yongera agaruka, kubera ko bariko baragerageza kuraba ingene binjiza abasoda babo muri civile, ko bamaze kubona ko hariho benshi bafashwe muri ya makamyo binjiye bariko baragerageza kuja i Bukavu mugabo bagaca bagwa muri ambuscade. Ubu decision bafashe ko ari yo kubacisha ku mupaka kugira bashobore kwinjira bitwa ko bagiye gutora ababo basigaye i Bukavu, kumbe ahubwo ari abasoda b'u Rwanda na M23 bariko barinjira. Hanyuma umuntu wese aza kubesha ko ariko arahunga afise imatera ntibagerageze na gatonya kumwemerera, byaba n'ibirengeti babasake bakore ibishoboka ntibashobore kubemerera. Ikindi rero nuko bategerezwa kuraba ku rubibe rwa Tanzania. Hariho information iriko irasirikira yerekana ko bariko baragerageza kwinjirira ikibungo bagaca mu matashamba ya Tanzania kugira bashobore kwinjirira ku rubibe rw'i Burundi kuri za Busoni, kugira rero bashobore kumanukana za Kirundo na Muyinga kugira bashobore gushika Igitega bitabagoye.
ikindi nuko i Burundi abashinzwe umutekano bategerezwa gukora icyo ari cyo cyose ntibemere ikintu c'amashengero c'abantu ngo bagiye gusenga ngo bagiye muri ibintu bijya byo gusenga mu ijoro canke ngo bagiye kugira amagadaringi yo gusenga kuko barashobora gukoramo akantu ko guturitsa ibisasu bagaca batangira kuvuga yuko hariho igitero kugira bace bagira panike mu banyagihugu bashobore kuraba abantu rero bace batangira kwiruka muri uko kwiruka niko kuza gutuma aba snipers canke abantu bose bo muri M23 bamaze gushika i Bujumbura bamaze kunanirwa ingene bashobora gutorana mu marokarite iyo bari baca baronka umwanya wo gutangira kuva baja hariya birasabwe rero ko ata serivisi nimwe zaba izo guhamba abantu canke izo kuja mu mashengero bategerezwa kugira ahubwo n'ububare bwinshi byari ngombwa ko butegerezwa kugara hanyuma ikindi bategerezwe gusaka imodoka yose ivuye inyuma y'igihugu iriko irinjira mu gihugu bataravye ubuyitwara ntibarabe ngo ni imodoka ifise embleme diplomatique ntibarabe ngo ni imodoka ifise embleme ya organisation internationale kuva winjiye mu gihugu uvuye hanze ntihagire ikintu na kimwe bategerezwa kuyemerera abantu bose bitwa ko ari abakenyezi baboneka ko bafise imbanyi babasake barabe ko ari imbanyi zikwiye bariko bafise ko ahubwo atari ibintu bindi bambariyeko ibindi bariko baragerageza no gukoresha kwinjiza ibintu bakoresheje muri aba bacuruza impuzu hari ibihuzu byinshi byatekewe vy'amabaro biriko bishaka kwinjizwa babesha kari impuzu ariko ivyo vyose n'ingene bariko bararaba yuko bashobora kwinjiza ivyo bashoboye abashinzwe umutekano basabwe ko baraba amakano yose ari mu kiyaga cya Tanganyika canke mu Coha canke mu Rweru ntagire ubwato na bumwe buguma hagati mu mazi batazi ico buriko burakora batabusupervije ngo barabe ko atangorane z'ivyo buriko burageza kwinjira bagerageze uko bashoboye byose baze barabe ikintu k'imodoka iyo ari yo yose ifise izirya modoka usanga z'ibiyo bitabonerana imodoka iyo ari yo yose yaba iya prive yaba iya guverinema kuko ubu iyi information imaze gusohoka nuko hariko harakogwa amafeke amaplate number nimero z'amamodoka ziri feke ariko ziza zerekana ko ari imodoka z'u Burundi canke za Tanzania canke z'amambasade y'ibihugu akundana na Kongo canke akundana n'u Burundi bigatuma rero bashobora rero gukora ivyo bishakiye bakazunguruka bagatanga information hanyuma bakagerageza bakaraba ikindi rero bategerezwa gukorerako nibi ibigwanisho vyose Burundi buheruka kuronka barabe abasoda baza kubiha canke bariko barabikoresha canke ingene bariko baratransporta babikura mu nkambi canke handi babijana kuko information yamaze gushika ko hariho abasoda bamwe haba mu gisoda c'u Burundi bashobora gutanga ivyo bigwanisho kugira ntibishobore no gukora canke bakabiha umwansi atakaze n'akamubikoze barabe neza ivyo bigwanisho izo nkoho zikomakomeye zigenda ku biduga binini ni bande babitwara ni bande babikoresha karabizigirwa kugira ntibihave bigwa mu maboko y'umwansi ata kintu na kimwe birashobora gukorwa nk'uko vyabaye muri Kongo